Wa gatanu w'indwi hezi narafashwe n'inkorora ndagwara inkorora imwe ikaze cyane kandi ivanze na grippe mugabo iyo grippe nkumva ifise ibimenyetso umenga biri bizarre kuko yari itandukanye na grippe umuntu yahora agwara kuko kare umuntu ushobora kugwara grippe ukabandanya ibikorwa vyawe mugabo yoyo nararemvye ku rugero kuko ndagenda kwa muganga hama barambura ingwara nitamwo gufata ibintu nyene bisanzwe kuko narumva ko ari grippe ibintu vy'ibiryo vy'amajenjembre ibintu vy'ibitunguru kubera ko iyi grippe vraiment yarambabaje kuko namaze imisi ine nava mu nzu kandi naragira ubushuhe budasanzwe bwinshi cyane. Natanguye kumva mene ku mutwe ndashuha cyane ndumva mu kanwa nyene ndura nk'umuntu arwaye malaria niho ndashoboye kuja kwa muganga kana numva ndemvye cyane byo wamengo mbere narwaye malaria. Naratanguye mene ku mutwe mu nyuma numva ndababara mu nkokora mu intege zose kumva ziracitse kumva ubushuhe bwinshi. Muri famille twebwe barayigwaye hafi bose muhira bose barayigwaye mu kibano bose barayigwaye usanga bagwaye inkorora abo abandi ugasanga no muri bus meme winjiye usumva abantu benshi bamwe utagwaye grippe usanga agwaye inkorora abantu benshi barayigwaye kabisa. Aho tubaye muri quartier heshi aho ciye nuramukizwa mbavuze ngo wapi ngo mino misi ngo simeze neza ngo ngwaye grippe. Ico gihe nagwara hari mate après midi umwana atashe nanataye ayigwaye haheze nka 2 jours undi mwana caragwara twigwara turi nka batatu mu nzu. Naragiye kwa muganga hama kubera ubwoba n'ukuntu nari numva ameze mwibaza ko ni malaria ndagenda ndapimisha barabura typhoid barayibura infection mu maraso barayibura bon finally numva nyene nguma ndemba mpitamo gufata ivyo iyo miti nita ko yo bari nka kama kubera ko bari bambuze ingwara kandi nanje nguma numva ndiko ndaremba.